Twinjiye muri sinema bitoroshe ico gihe mu kibano babona sinema z'abatanzania bita makarashika abantu bakavuga ati barasaze bagiye mu bintu vy'ibiterasoni mu kibano ntibari bwatahura ibintu bijanye na cinematography umwuga wa mareresi ntibumva ko ari umwuga ushobora gukiza umuntu ari umwuga ushobora guhanura mu kibano batubonamwo nk'ibintu vy'ibisazi barasaze ibintu bagiyemwo amashengero arahaguruka twaremwe ico gihe birakomera tubwire mbe comedy yashobora kubeshaho umuntu abantu benshi babonye mutima turiko turakorana kuri Yanje TV ego soko yari asanzwe ari umukinyi wa Yanje TV ariko twaba turi muco bitwa makorabo burya navyo nyene birabaho muri comedy muri comedy muri comedy birabaho cyane kuko je ndamaze gukorana n'abakomedi batandukanye mugakora korabo yego na Gasore turamaze gukora korabo cyane cyane twatanguye guhura na Mutima yego kuko timu Mutima bobo ubwabo twatanguye guhurira mu rumuri rw'amahoro twari twahamagajwemwo ico gihe cha dukorana nabo muri timu Mutima cha dukorana no muri Yanje TV babiri cha dukorana no muri Yora TV umwe ari Esteban Spaghetti aho rero niho twari duhuye na timu Mutima nizihe insolite zamazishika muri kuri tere nka timu Mutima yose Reka ndabaramutse cyane reka mfata akanya nongere ndabaramutse wowe uri kurakurikirana ibiganiro byacu uko bukeye nuko bwije wowe dutera intege wowe ushiraho commentaire wowe dusabira wowe dusengera wowe duha imigisha wowe duha imihezagiro nawe udutuka cyutadutuka n'ukuri nta ntege twogira ngo dukore uyu munsi nundi munsi udasanzwe n'umunsi w'amahigwe nkuko mwayibonye je ntaho ntazobageze twageze muri comedy mwabantu iyi ni Buja Town TV ku bantu ku muntu ayikurikiranye ubwa mbere ku muntu aravye ikiganiro incuro ya mbere kandi ndagusaba unagira na subscribe ushiraho n'aka like bas aga commentaire uvuga ati hajya vyagenze nabi cyo vyagenze neza micro ya mbere uno munsi nkuko musanzwe munabizi munabimenyereye cyane niraja namana namwe uko bikeye nuko bwije hama microphone gira kabina ya Buja Town TV iri mutumire novuga be bujya comedy mu kirundi bayita gute ibikino bitwenza ego bamwita Eco Spatio meze neza cyane gose ego sinitoga kabisa mwabantu mwe uyu n'umukomedie nemera ndamwemera ko ndanamushikira imisi yose nkumva nijwi igenca ntwenga bamwita Eco Spatio tumuzi mu bitandukanye araza kwivuga Spatio waho tubwiye kumeze neza none musa batazi Eco abatamuzi n'umuntu ninde nk'ikibazo cyambere abatamuzi Eco Spatio n'umukinyi wa comedy akongera akaba n'umukinyi wa mareresi ego Eco Spatio no Murundi ego Eco Spatio yize mu Burundi Eco Spatio aba mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura nibaza ko shoboye kudondora Eco Spatio uwo ari we ego Eco Spatio mu buzima bwa misi yose ameze gute Eco Spatio mu buzima bwa misi yose ndatekanye ndatuje meze neza reka ndagutera inkuru urashobora kuba wontwenza ku buryo je imisi yose yo muhe n'umukomedie nkimuraba gutse cyane wenga mugabo rero abantu bazi ko abakomedie mu buzima bwa misi yose dushobora kuba turi muri comedy mugabo abakomedie burya rero turabandi bantu gute nawe turahindagurika nk'ibivo canke karabaye none uko iyo turi muri comedy turabibamwo nyene nk'abantu bari muri comedy kandi mu buzima busanzwe mu yindi mibereho ego usanga turi nk'abandi usanga turi serie nk'abandi usanga dutuje nk'abandi uretse gusa ko umunyamwuga usanga rimwe na rimwe no mu nkuru zisanzwe mu bantu usanga
ushobora gutera inkuru abantu bakumva ko ziryoshe canke bakazitwenga, mugabo mu buzima bwa misi yose ntitubayeho muri komedi gusa, ntitubayeho muri vya bishati mutubonamwo. Birashika tukambara iziri kuri ndri nk'uko mutubona, hanyuma tugatuza tugatekana. Je mbere uno musi nazi ko ndagusanga muri vya bishati. Oya, kandi nakubwiye ko abakomediye duhindagurika nk'ibivo, ni ukuvuga iyo turi muri komedi twitwara nk'abari muri komedi, twitwara nk'abanyamwuga kuko tubisabwa n'amategeko ya cinematography ku isi nzima. Biradusaba ko twitwara uko bitegekanijwe, tukambara ishusho n'ingendo bijanye n'ivyo tuba turimo. Nk'uko rero iyo turi mu buzima bwa misi yose utegerezwa kuba co kimwe n'abandi bene gihugu batandukanye, kuba co kimwe n'abandi. Spatio, ubuto bwawe bwari bumeze gute? Ubuto bwanje rero jewe ubuto bwanje rero iyo mvuganye n'umutamakazi wanje aratangara cyane yambonye muri ibi bintu, kuko avuga ko mu buto bwanje nari ntekereje gose, nari ntuje, nari umuntu avuga make. Kenshi iyo turiko turayaga dutuje nyene mu rugo, arambwira ko bimutangaza cyane kumbona muri no ngabire, kubona yambonye nisanze muri iyi ngabire. Aravuga ko atabitahura cyane, kuko akubwira ati sinarinzi wewe ko bizogera igihe ukavuga mu bantu ugashira isoni mu bantu, kuko ngo wari utekereje gose ku buryo ntabona, ku buryo numigwa iyo ndakubonye uriko urakina. Muga rero urumva ko isase rimwe na rimwe riva ku cuma. Mutamakazi yarakinye mu mubanyi niwe muryango, abakera bazi ico bitwa umubanyi niwe muryango. Afise n'aba grand frère bakinyemwo, umva ntibitangaje kwisanga mu mwuga w'abanyokuru, ntibitangaje kwisanga mu mwuga w'abadukuriye ibisanzwe. Ntibitangaje kwisanga mu mwuga w'igisokuru. Yego, biba bisanzwe tu. Okay, Spatio, jewe hariho ikintu nkunda kubaza umunyempano, hari ikibazo nkunda kumubaza. Byagenze gute kugira wisange muri komedi, kugira wisange muri film, kugira wisange basi mu bikino bitwenza? Byakugendeye kuyi gute? Mbo jewe rero uretse ko mu bwana nakuze ndumuntu aja mu za Sunday school, ko Spatio nakuze mvuye no muri Sunday school, narinjiye muri kora mu mashengero. Rero uhereye muri Sunday school nubwo tutaba tubona ko ari ingabire zacu, wasanga rimwe na rimwe muri bwa buririmbo turirimba, ugasanga harimo utuntu tw'udukino, ugasanga ndaryohererwa bavuze ati ninde yodukinira aha, nkisanga umenga no hakina. N'igihe tugiye mu makorale y'abakuze naho nyine wasanga hari indirimbo bisavye ko ziririmbwa hamanje kuba udukino, ugasanga bantoye ubundi mwanya nanje nkumva umenga nojamwo. Petit à petit rero sinari bwabone ko niyo ngabiri iriho. Mu nyuma rero narisanze mu mugwi witwa Faraja Group, hari mu 2007. Burya hajya Faraja Group warayikinyemo? Faraja Group narayikinyemwo imyaka yababa imyaka 7, imyaka 6 n'inusu kuduga. Ego, nkorana na Faraja Group. Ni no mu bantu ba mbere batanguye, kuko ninjiye muri Faraja Group imaze amezi 3 itanguye. Mbe Faraja Group yatanguye ryari? Faraja Group nayo nyene yatanguye mu 2007 kwa kane. Nuvuga jewe naciye ninjira ahaheza amezi 3 itanguye ucura ijambo. Nanje nca ndayijamwo. Iyi myaka yose waruri muri Faraja Group? Oya, si imyaka yose. Urumva navuze ko nakoranye na Faraja Group imyaka yaba imyaka 7. Kuduga ku myaka 6 n'igice, kuduga n'amezi nka 10 uko. Yego, hanyuma ndahita ndayisohokamwo. Rero muri Faraja Group rero nashitseyo nsanga abandi cyane bakina kuri radio y'Ivyizigiro. Hanyuma natwe baradutesta nyene, baradupima kugira ngo barabe ko dushoboye. Kuva ico gihe rero novuga ko mu bakinyi ba Faraja Group bari bafitiwe icizere atari kwiyemera no kwirata. Nibaza ko abazumviriza kino kiganiro baba barumvirije za Faraja Group za 2008 gushika za 2013. Uwo bitwaye ko Spatio
benshi baba barumva mu majwi nibaza ko ni izina ryagaruka rwose. Ego. Hagati aho nukuvuga uratanguranye na Faraja Group. Hagati aho ndatanguranye na Faraja Group, iki ni ibikino vyo ku maradiyo, iki ni ibikino vyo kuri podium mu mashengero atandukanye, kamera ntiraza, mu manza zitandukanye, na kamera yarimwo kuko twarakina amafilme. Ndibuka mu 2010 twarakinye filme ya mbere. Ego, kandi yari filime ikomeye gose, abaje kuri Odeo Palace barabonye ko vyari ibintu vy'amateka. Aho twashoboye kuduza Odeo Palace, abantu barakubita barazima, turahagarika ku buryo n'umuzungu yahatwara ico gihe vyamutangaje gose, kuko Faraja Group y'ico gihe twari twatwana. Barakora ibikora inka, bari bazi umwuga icarico, bari bazi akazi icarico. Hari akantu uvuze yuko Ecospatio abazi Faraja Group ikitangura bakuzi, nshatse kukubaza mbe Ecospatio ryaje gute iryo zina? Ecospatio rero riva mu mazina yanje. Ni zimwe mu ndome zigize amazina yanje. Ego, mugabo ni Eco. Spatio ryo ni izina ryaje ndiko ndava mu rugendo i Makamba. Ico gihe nari mfise urugendo i Makamba ndiko ndavayo, ngeze ahantu bitwa mu Kabezi, narashoboye kuzana iciyumviro ca Ecospatio, ariko turagenda ama imbere yacu hariho akaduga, hariho imiduga bitwa Spatio. Iyo miduga ico gihe narayikunda vraiment, cambona Spatio imbere yacu. Ico gihe nitwaye Eco gusa. Eco nukuvuga uvuze ngo rivuye mu izina Eco. Eco rivuye mu izina ryanje, mugabo Spatio ryo ntirivuye mu mazina yanje. Iryo zina ninde? Eco. Eco abazi bijanye n'igifaransa, Eco ni ijwi. Nk'umuntu nibaza ko agomba kumenya Eco azo yinjire nk'ahantu muri sale, koma induru, muzokumva ijwi rigaruka ubugira kabiri, niyo majwi bitwa Maeko. Ego, mugabo nanje ivyo nabimenye apre, nciyita Ecospatio narikuye muri zimwe mu ndome zigize amazina yanje. Nagiye kumenya signification cankwe insiguro ya Eco mu nyuma, kuryo umuntu ari kwishuri. Mbere nayimenye ndi mu 8 turiko turiga icigwa citwa Sparanza, ni c'ubushofsuri, ubuhungarema. Bwiyunguruza ko bufashwa n'ico bitwa Maeko, burakoma induru. Hanyuma iyo bwumvise Eco igarutse burabandanya, iyo bwumvise itagarutse wabona ko hariho obstacle canke intambamyi y'ubuhungarema. Aho rero ico gihe niho naciye menya Ecospatio, kuko je ninjiye muri Faraja Group niga mu wa gatandatu. Mu wa gatandatu primaire? Sinarinzi kweri Eco ico gisigura. Mu wa gatandatu primaire? Ego. Ego, uratoye iryo zina kubera umuduga wakunda cyane ucoshiraho Spatio? Ncandongera ko Spatio. Ucurabandanya rero ukina amareresi? Ncambandanya nkina amareresi ku izina rya Ecospatio muri Faraja Group, nari kujya Ecospatio. N'ahandi hose ngenda ndaca sinzobatizwa ubugira kabiri. Ego, nyuma Faraja nakiriye umubatizo umwe ndoguma nitwa Ecospatio. Ego, uretse gusa ko umuntu ashobora gukina ireresi ijanye n'ibindi bintu ubona muhora muzibona, usanga nkinyo ugasanga nkinye nitwa Nzigo n'utundi, mugabo izina riba riri principal ritajanye n'akantu muba muri ko murakina, ko hari akantu mukina ukabona ko abantu bose bokwitwa amazina asa nk'ayajanye n'ivyo muri ko murakina. Ego, ariko ubundi ho izina ryanje mu mwuga uzosanga ku maafishe n'ahandi hose mu gihe hari ama evenement ni Ecospatio. Ecospatio. Ego. Je muranwenza. Okay, urabandanije Faraja Group, urayivuyemo. Waciye ukurikiza ujahe gaye? Mvuye muri Faraja Group, naragize akaruhuko gato kuko izi nka kumwe ca dutanguza uwundi mugwi witwa Irakuzi Christian Ministry Iseme mu mfunyafunyo, naho twakorera kuri Radio Voix d'Espoir kujya nyine kwa Faraja Group Iseme. Ego. Nawe twakorera kuri Radio Voix d'Espoir, no kuvuga mvuye muri Faraja Group naruhutse ukwezi kumwe, hanyuma dukora uwundi mugwi witwa Iseme ukora kujya nyine kwa Faraja Group, ibikino byo ku maradiyo, byo ku mateleviziyo, ego n'amasinema. Aho naho twaca ku ivyo ku maradiyo
twabikorera kuri radio Voix d'Espoir ijwi riremesha ego nuko bivanye na crise igihugu cabayemwo muri 2015 abantu turatatana bamwe baja hirya no hino twisanga tutagikora ego naho nca ndamanza ndicara gato niho rero inyuma gato rezo sosiyo zaciye zisara YouTube ama YouTube ziza twebwe nk'aba Ecospatio novuga twagwaniye umwuga wa sinema kuko twe twinjiye muri sinema bitoroshe ico gihe mu kibano babona sinema z'abatanzania bita makarashika abantu bakavuga ati barasaze bagiye mu bintu vy'ibiterasoni mu kibano ntibari bwatahura ibintu bijanye na cinematography umwuga wa mareresi ntibumva ko ari umwuga ushobora gukiza umuntu ari umwuga ushobora guhanura mu kibano batubonamwo nk'ibintu vy'ibisazi barasaze ibintu bagiyemwo amashengero arahaguruka twaremwe ico gihe birakomera biba bibi gusumba mugabo turakomeza umwuga rero mvuye muri iyo ntuzenye mu nyuma twagiye kugaruka dusanga rezo sosiyo nayo iriko irabica bigacika twebwe twamaze gusa nk'abibagira nk'abasaza uba washaje yego hanyuma turagaruka rero kuri rezo sosiyo nibaza ko naho woja kuri Google ukandika Ecospatio baca bari kwereka n'ivyo akora wa mugabo w'ishati binini yego baca bakwereka ndi mw'ishati ry'abasaza nyene ry'umuntu yisununuye ry'umuntu arimanura nyene mw'isoko tukadumereza rya shati neza cane Spatio tukiraho nyene urumva murabanje gukubitwa n'agakrize birahagaze gato muricaye je ikintu nkunda kuvuga kenshi mu mpano mvabwenge kuko n'amakomedi canke amareresi birimwo ibintu by'impano mvabwenge sivyo nijyari wewe watanguye ndakunda kubaza ico kibazo nijyari wewe komedi canke filme wumvise ushatse kubifata nk'umwuga canke wabifashe nk'umwuga ryari Boje novuga kuva nkiri muri iyo Faraja Group kuko niho natanguye kubera umukomedi ndibuka ko Faraja Group yari ifise abakomediye batatu witwa Bobo Kijege Stebama Spaghetti we no turakorana na jewe nyene Ecospatio yego ico gihe narayikunda nkumva iri mu maraso ndibuka ko no mwishengero bigeze kuduhagarika badusaba kubiheba mugabo kubera ko twakorana n'ayandi mashengero twebwe urumva ishengero twarimwo imyizerere yaryo nibaza ko ariyo yabitumye mugabo kubera ko nabifata nk'umwuga je numva umenga sinoreka gushikana ijwi ryanje hirya no hino ngo mpanura abantu bari mu bibano bari mu kibano abantu bamerewe nabi ko ndibuka nko muri Faraja Group aho twashika nko ku matera atandukanye mu ntara zitandukanye wasanga abantu batwegira bakadusaba ati nukuri turabasavye muze gukina ku bintu vy'uburozi turabasavye muze gukina ku bantu baharika turabasavye muze gukina ku bantu ibi bisuma muri aka karere ibi biratugeramiye inyuma yaho gato rero maze kwiga cinematography naciye nsanga bwa bundi bimwe abantu batubwira nsanga mu karangamutima k'umukinyi canke muri definition y'umukinyi canke indangura kintu y'umukinyi umukinyi naciye nsanga bamudefinisa canke bamusigura ko ari umuntu aserukira abandi mu vyiyumviro mu kubishikana mu burere butandukanye vyaba vyiza canke bimucako mu ntumbero yo kwigisha gukosora kunezereza no guhamagarira abantu cansanga cagiherera abantu ivyo batubwira kumbe bashaka tubaserukire rero urumva jewe cinematography ko ico gihe nayifashe nk'umwuga uretse gusa ko hageze amezi make n'inyuma ya iseme haraheze imyaka nk'ibiri ariko ndakora hanyuma abantu baraheba barandemera bivanye no kungene bari banzi ingabire nari mfise muri Faraja Group abantu bamaze kubona ibintu vya rezo sosiyo biriko biramamara abantu bakina bagashirako mugabo twe ntibatuboneko abantu rero duhura mu kibano batuzi baraturemera nka je ndibuka ko bandemeye hariho n'abansanze muhira bankomvenka bakuremera kubera iki none ko nataye umwuga waratunezereza kubera wabanje urabihagarika namanje ndabihagarika hanyuma rezo sosiyo
iciraza abandi bakinyi bose mubona twakora ico gihe benshi ntibari bwabemwo nabo baca barademara bararezo sosio gabo rero abantu twahora tunezereza za Faraja Groupe za Iseme barumva kumenga ntibo twihanganira twabatsita muradutsitaza ingabire yawe ko ayicaritse mugabo ico gihe sinumva ko nogaruka muri cinematography kuko hari ibikomeye twahuriyeyo navyo numva umenga abantu bariko barandemera mugabo aho nciye hose nkabona nico gisabo bansaba aho nciye nico gisabo bansaba kugeza igihe mbona ko umenga nogaruka muri cinematography ubu rero cinematography n'umwuga kuri jewe kurya umuntu yiga section kanaka ikamubesha niko na jewe uyu munsi ndi sambamba ubu rero nakaramata yego nakaramata kuko ndamaze kubona ko ngarutse isura yanje nitwe ryanje byashoboye kunezera abantu batari bake ego bigashobora gutuma hari ico nshobora kuhanoba ego ubu rero urabayeho mbo nta myidogo mfise urabona ko meze neza ndashima ego tubwire mbe comedy irashobora kubeshaho umuntu cane gose comedy irashobora kubeshaho umuntu bivanye n'imyitwarire yiwe bivanye no mu kibano bivanye n'abagwizatunga cankwe igihugu ko kiba kiyibona twebwe rero nko mu gihugu ciwacu c'u Burundi twavuga duti ashi kuko igihugu kiratahura comedy dukora ego twavuga duti dushimire indongozi z'igihugu c'u Burundi bimwe bivuye ku mutima kuko igihugu kiriko kirabona abantu imyuga yacu ko ari imyuga mvabwenge ko ari imyuga ishobora kubeshaho abantu twavuga ko baratwereka utuntu tw'utujeste dushobora gutuma bidutera intege dushobora gutuma tubona ko tutihenze ego tunabibashimire cane nuko bashimira kuko ryari nari kumwe na Leonce Ngabo aho yari kariyamiriza abantu bari mu ibintu bya novuga ati amafilme imiziki makomedi kujya bavyita ngo nutugenegene Leonce Ngabo baravuga ati mwebwe nyene mwe muriko murisubiza inyuma yego kabisa uno munsi uri kurita ibintu bikubeshejeho ko bona kagenegene par ubugenegene oya ibi ni ibikorwa mvabwenge akagenegene jeni baza ko kadashobora guhesha umuntu urumva ikintu ibi ni ibikorwa mvabwenge ntagaru tugenegene none wumva muzokwiha ijambo gute mukivyita tugenegene yego aho hantu jeni baza ko na jewe ndakunda kuhagira twebwe turakwiye kuba abantu badasuzugura ivyo turimwo kuko mbaye Leonce Ngabo iyo umaze kwicara mu kintu ukabona ko ari akagenegene kikubera akagenegene mugabo iyo umaze kwicara mu kintu ubona ko hari umwuga mvabwenge uyu n'umwuga mvabwenge vraiment kuko si umuntu wari we wese yorota ngo acaza muri ntuzenye ngo acaza muri comedy bitoke si umuntu wari we wese n'umwuga igituma bogera ko mvabwenge utegerezwa gukora ivy'ubwenge kuko nawe nyene urashobora kuwukora ukawukora nyene nk'utugenegene udasizemwo mvabwenge tukaba tugenegene urumva rero tumaze kuba tugenegene ni hamwe baca bazana imyidogo ngo banaka ko bahamagazwa banaka ko ibiki none wewe wavyise utugenegene ubikora nk'utugenegene naka yavyise umwuga mvabwenge abikora nk'umwuga mvabwenge none wowe ukora utugenegene ushaka baguhamagara ahantu hariko umuntu ariko arakora umwuga mvabwenge hindura no guhindura ingendo ego hagaciro ucira kurakora hanyuma baguha agaciro duha agaciro ivyo dukora hama duhabwa agaciro muri rusangi rero inyuma y'ivyo bihe byose uragiye mu gashomeri biraheze uno munsi uragarutse turiko turakubona cyane kuri YouTube turiko turakubona cyane muri comedy zitandukanye comedy nziza cyane mbere zinigisha tubwire urisanze gute muri team umutima kwisanga muri team umutima rero ngarutse kuri rezo sosio sinahereye muri team umutima ngarutse kuri rezo sosio nahereye muri team bitwa Yanje TV niyo twakoranye ubwa mbere y'amahoturu no kuvuga ngarutse kuri rezo sosio ngarutse no mu ntuzenye no mu mwuga wanje mvabwenge ego naciye nkorana na Yanje TV
gukorana na Yanje TV rero urabona ko mu Burundi birashoboka ugasanga uri umukinyi uri ngaha urakunze uwundi mukinyi ari hariya muri yumvanyemwo nibaza ko abantu benshi babonye mutima turiko turakorana kuri Yanje TV ego soko yari asanzwe ari umukinyi wa Yanje TV ariko twaba turi muco bitwa makorabo. Burya navyo nyene birabaho muri comedy. Muri comedy muri comedy birabaho cyane kuko je ndamaze gukorana n'abakomedi batandukanye mugakora collabo. Yego na Gasore turamaze gukora collabo, Bafamba turamaze gukora na collabo. Uwo bikunze wese turakora muri comedy turakora amakorabo birabaho. Yego kandi biranafasha. Yego ni kuvuga uri muri Yanje TV uratanguye guhura na ba mutima timu mutima yose muri rusange. Cyane twatanguye guhura na mutima. Yego kuko timu mutima bobo ubwabo twatanguye guhurira mu rumuri rw'amahoro twari twahamagajwemwo ico gihe ca dukorana nabo muri timu mutima ca dukorana no muri Yanje TV babiri ca dukorana n'uwo muri Yora TV umwe ari Esteban Spaghetti. Aho rero niho twari duhuye na timu mutima bavuga nka peple yose muga naho nyine ntiyari yose kuko hari haje batatu muri yo. Yego mugabo abandi niho twari dutanguye gukorana. None uno munsi nka Ecospatio uhagaze mu bijanye na comedy. Mu bijanye na comedy aho nkorera cyane. Yego aho uri kurakorera kuko turiko turakubona sinzi kuri Yanje ko mugikina mukaba muri no kundundi uri kumwe na timu mutima. Kuri Yanje TV turiko turakora ubu ariko twizere ko vuba abakunzi ba Yanje TV mushobora kuzobona bishasha. Yego mugani turiko turakora bivanye n'umwe twakorana yashoboye gufata urugendo rumwerekeza mu mahanga. Ni kuvuga ubu muri kundundi. Yego ubu ndiko ndakorera mu Ndundi. Yego niyo timu novuga ndiko ndakoreramwo cyane ku rugero novuga ko rushimishije turakorana. Yego ariko hagati yaho ndafise nanje agati Viki wanje sangiye n'uwundi mugenzi wanje yitwa Esteban Spaghetti nako turiko turakuza buhoro buhoro. Yora TV nako nyine abakunzi ba Buja Town TV murashobora kugakubitirako baca baza aho baca baza nta kibazo. Ako rero nako nyine twarakoranyeyo collabo na Mutima ro comedie. Yego mugabo cyane ibikorwa vya Ecospatio uyu mwanya uyu munsi biko birangukira mu Ndundi muri timu mutima. Aho nyene mu byama bintangaza kandi bigatangaza n'abantu benshi ukuntu mukina. Ego mufise comedy zitanga inyigisho nyinshi. Ego nizihe insolite zama zishika muri kuri tele nka timu mutima yose. Urumva mwebwe muraba comedy uravyumva mwebwe muraba comedy umwe wese afise impano zitandukanye. Nshaka kumenya nizihe insolite zibashikira kuri tele. Gushika birashika nyene nubwo tudakunze gushiramwo ama behind the scene kugira ngo mubibone mugabo insolite zo ntizibura. Shobora gushika kuri tele bakubwira ko uyo munsi ukina indiri hejuru utari bwatembera indiri hejuru kuri duze yugirukire ukanuzenya ukabutura utari bwatembera ukambara canke atari yo mico yawe akabutura ko munsi n'utuntu twinshi dukunda gushika mugabo vyose tubikora turabikora kuko turaza karanga mutima. Yego timu mutima nayo rero narayikunze maze kuyishikamwe kwanza tugihurira nabo kuri tehe kuko twarakoranye nabigiye kitari gito mu manza z'igihugu wasanga baduhamagajemwe imbere y'umukuru w'igihugu mu rumuri izindi aho wasanga umukuru w'igihugu ariko arigisha ugwaruka ngene go kwitwara mu bijanye no kwitunganiriza imirimo canke akazi. N'abantu nakunze n'abantu nabonye nabo arabanyamwuga n'abantu nabonye vraiment nabo bakora umwuga nk'umwuga batawukora nk'intozenye nka twaturi wavuze ngo n'utugenegene. Yego timu mutima rero iyo turi kumwe mba numva ko turi miri ibi bintu twebwe rero dukina urashobora kuba ushoboye mugabo uri gukorana n'abantu batari miri uri gukorana n'abantu utera ntibitabire bigora usanga
ntibimeze neza mbwa rero muri timu umutima vraiment hariyo abakinyi nabo navuga ko bokubahwa bubahwe biyumva aho bari hose aho bari hose biyumve ko bari mu bihangange biriko biratuma ibendera ry'igihugu cy'u Burundi kiduga biriko birajugumiza isi shamwe mwubahwe vraiment cangirwa ko ndakubaza nuwahe muntu muri timu impamvu mpagariye muri timu umutima ariko ari muri murakinira cyane no bose nuwahe muntu mwapanze script akunda kubagora cyane muri timu umutima oya nawe ndabona vraiment muri timu umutima ntawe ndabona kuko umwanya dukora muri timu umutima numwanya ubushimishije vraiment dukora neza nta muntu numwe apana vya bintu uvuga ngo oya nabandiko ndamubeshera nukuri ego aca ashaka kuzana ivyiwe ku ruhande oya nabantu kamera yatsi bayatse ko no muntu akosora ibintu vyo muri timu umutima ubwiwe wenyene nibaza ko atamuruhagira jewe rero aho nasanze abo muri timu umutima bageze nasanze ari babandi nabo mu gukina bakina batabwirizwa yego nasanze atari vyasubiramwo vyaki nasanze ari abantu nabo menga bashobora kuba baravyonse mu mabere ba nyina wabo babikora nk'umwuga mvabwenge biraboneka kuko jewe ngerageje kuraba uno musi comedy ziri kuri YouTube zikurikirano cyane iz'ubwa mbere ni comedy zanyu yego comedy zacu ni comedy nziza kuko ni comedy umwana ashobora kwiraba bari kumwe n'umuvyeyi burya uzorabe hariho abantu uzosanga kina comedy mugasanga se mu kuyiraba canke nyina bari kumwe n'umwana aguma kwepesha canke yasizemwe ekutere kugira ngo umwana ntiyumve biriko biravugwa twebwe rero muri timu umutima dukina za comedy umwana ari kumwe n'umuvyeyi ashobora kwiraba umuvyeyi ari kumwe n'umwana ashobora kwiraba nta bintu vy'ibitera soni ni ibintu vyigisha ko turazi umwuga mu mwuga urigisha mu mwuga uhamagarira abantu gukosora ibintu kanaka umwuga uranezereza abantu mu mwuga urakosora abantu neza cyane Ecospation uratubwira urugendo rwawe mu mpano zawe indayita kariyeri sinzi umugenzi twigeze kuyaga umunsi umwe abonye ukuntu nkora jewe kandi ukuntu je nkora cyangwa ngo we wabifashe nk'umuntu uno munsi je ndakunda umuntu ibikorwa vyiwe ivyo ari byo vyose naho vyoba ari ivyo kumesera ibirata ababanyi abifata nk'umwuga kuko bica bimubeshaho nk'umwuga bica bikubeshaho aca yumva yo bibamwe atagufyinata aca yumva yo bibamwo nk'akazi twebwe rero mbere muri timu umutima uko novyongerako apare yuko twebwe turabanyamwuga mugabo iyo tuvugana ko tuzokora tuvugana atakazi n'iryari akazi yego tubifata nk'akazi akazi n'iryari neza cyane Sipasiyo ngana ku musozo w'ikiganiro ndanagushimira ku kanya wanampaye ndazi ubu uri muri byinshi ubu uri guhangayika mu bitandukanye ariko gusa ndifuza ko umunsi umwe nzobasanga kuri tele nta kibazo ndifuza ko umunsi umwe nzobasanga kuri tele ndakunda abantu bakora ibikorwa mvabwenge imyuga mvabwenge ubuzi mvabwenge ni kuvuga uno munsi bari mu baremesheje amahoro n'umutekano mu gihugu uno munsi ibintu ntumbwiye nkagishiraho ikiganiro hako uja kwiyumvira ibintu bibi nimba wiriwe n'ubusa aho umuvuga reka ndabe Ecospation basa nantwenze ego ndifuza ko umunsi umwe timu mutima kandi ndabigusavye uzonshikira imbere ko noza mukampa audience nyene mukaduha intahe zanyu kuno munsi intahe zanyu zigisha benshi ego twagiranye ibihe vyiza rero turagushimi hari akabazo niharaje mwino minsi mu gusozera n'ikihe kibazo wari wifuza ko ndakubaza ntakubajije ikibazo wari nifuza ko mbaza utambajije ni ikibazo kivuga giti ico mubona mwipfuza mwebwe nka bakinyi b'amareresi nk'abantu bari mu myuga mvabwenge cokosorwa mu kibano mu gihugu mwifuza ko vyogenda gute ishura ndakunda rero guhereza kuri aka kabazo mpamagarira abarundi bene wacu gukunda ivyabo n'ababo dukunda ivy'iwacu nimudukunde mukunde n'ivyacu muduteze imbere turi hano ku bwanyu dukora ku bwanyu
namwe mudufate mu mugongo birababaje izi mbuga zacu za YouTube na Facebook uri kuraraba neza zirakwereka ngene ibihugu bikuraba biba bikurikirana abantu mu myaka bakuraba ngene bakurikirana birahora bitubabaza rero dusanga hariho igihugu gishobora kuruta Uburundi mu kuturaba biratubabaza cyane cyumvira abarundi bene wacu muri mubiki ku buryo dukorera iwanyu tugakorera mwebwe tukaba abakozi banyu hanyuma mugaca muba nk'abakangahe ku rutonde ntimuba ba mbere rero ndabahamagarira ko boba ba mbere barundi bene wacu muba ba mbere mu kuraba imbuga zacu cyane cyane Team Umutima cyane cyane Yanje TV cyane cyane Yora TV ariyo nsanzwe ari yanje cyane cyane Buja Town TV turiko turakorana uyu munsi n'abataragira sabone cyangwa subscribe mugakoremo birabaje usanga umuntu amaze kurabwa n'abantu nk'ibihumbi 150 ibihumbi 50 ugasanga afise ababone batarenga ibihumbi 10 kandi ugasanga nayo ibihumbi 150 muraba nta n'umwabone n'umwe ari nk'ibice 80% sababone ni ngorane rero abarundi nyene ni mwiyapone turonka amasilva bigende neza yego hanyuma bafise ama publicité yanyu muyazane ku mbuga zacu tukorera ama publicité abashaka kuryosha imanza zana imanza zigora abantu batahe bavuga bati imanza ni karakabanza kwa kubanza hari urabona agiye numva atavuga ati ngo imbavu zanje uraza umuntu yanyoye n'imbavu ziwe agataha zitagize urwo rubanza nazopfa kwibagira Spasio ndagushimiye ndabashimiye twagiranye ibihe byiza mwakoze yego reka nshimire buri umwe wese yafasha akanya keza arakurikirana Buja Town TV twahawe ubutumwa butandukanye bw'imbuga tugiye gukurikirana muri iki kiganiro turi kumwe na Spasio yifashishije umwuga wiwe akunda gukoresha cyane arimo gose umwuga wo kina comedy reka nshimire rero wowe wafasha akanya gukurikirana ikiganiro gushika gihere reka nshimire mwebwe abakunzi bacu nshimire nabo bose badahengeshanya kuduhereza impanuro zitandukanye badukebura banatubwira ati nimukore ibi nimukore biriya imbere ni heza ndabashimiye mwebwe mwese muri hatandukanye mukomeze kugira ibihe byiza hasta la vista.